Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi, aho umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa kuko amakuru adushikira aturuka mu nzego z'umutekano mu gihugu c'u Burundi ntahumuriza. Abaraye bakoze igitero bakarasa amagrenade bakaba bamaze gufatwa, ariko amakuru bamaze gutanga akaba ari amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba, yerekana ko abarwanyi bamaze gushika mu gisagara ca Bujumbura kandi ko bariko barakorana n'inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muri abo bariko barakorana n'abarwanyi hakaba harimwo abakomeye cyane bakomoka muri CNDD-FDD bashaka kudurumbanya umutekano mu gihugu c'u Burundi kugira ngo babone uburyo ki bakora kudeta, aho nyine ibihangange muri CNDD-FDD bivuga ko bitagikeneye Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ukuntu abamaramaza no kubera ibikorwa biteye isoni amaze iminsi akora, aho benshi bavuga ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD watakaje imbaraga ku rugero rukomeye cyane kubera Perezida Evariste Ndayishimiye, aho amaze gukora amakosa akomeye cyane adakwiye gukorwa n'indongozi yo ku rwego rwo hejuru nk'urwo ariho. Akaba ariyo mpamvu bamwe mu bajenerali bakomeye cyane bakomoka muri CNDD-FDD biyumviriye gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko mu kubikora bakabanza gutegura uburyo ki bazateza akaduruvayo mu gihugu c'u Burundi cyane mu gisagara ca Bujumbura, bikazatuma ibyo ngibyo bisamaza abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye, amaze nabo bagahita bamutera kudeta nk'uko bariko barabitegura. Hakaba n'amakuru avuga ko abarwanyi bafashwe nyine bari bateye kudeta hakaba n'amakuru avuga ko abarwanyi bafashe bari bateye grenade mu Ngagara baba bafise aho bahuriye n'abategetsi bakomeye cyane bakomoka muri CNDD-FDD. Turabigaruka ko mu idonido y'amakuru, aho muza kumenya amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza no kubabwira ku ijwi ry'abarundi baba muri Afurika y'Epfo rihangayikishije bagenzi babo, ariko bikaboneka ko leta y'u Burundi yagumye mu gacerere ataco ishaka gushikiriza, ibituma abarundi batari bake bibaza icyaba kinyegeje inyuma y'ibyo biriko birakorerwa abarundi bagenzi babo. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira byinshi abarundi bari mu mahanga ndetse n'abari mu Burundi bariko barasaba kugira ngo babone ko leta yabo iriko irifatanya n'abana b'u Burundi bariko barahura n'ingorane zikomeye cyane mu gihugu ca Afurika y'Epfo. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru. Aya n'ayandi tutababwiye mu pfunyapfunyo z'aya makuru yose turayabashikiriza mu idonido ry'amakuru. Ico busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ico busabwa nta kindi, niba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Iyishwa ry'abarundi baba muri Afurika y'Epfo rihangayikishije bagenzi babo ku buryo bukomeye cyane, bakaba basaba leta y'u Burundi kugira ngo igire ico ikora kandi itabare byihuse abarundi bariko barahura n'ingorane zikomeye cyane muri Afurika y'Epfo. Abarundi baba muri Afurika y'Epfo batewe ubwoba n'ubwicanyi bemeza ko bumaze iminsi bukorerwa bagenzi babo baba muri ico gihugu. Bamwe mu barundi bamaze igihe baba mu bisagara bitandukanye bya Afurika y'Epfo bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko abarenga 10 aribo bamaze kwicwa guhera
mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2024. Abishwe bagwiriyemwo abakorera mu maduka nk'uko abahaye ijwi rya Amerika amakuru bavyemeza, kandi bakavuga ko bafise ikibazo gikomeye cyane kuko leta ya CNDD-FDD ataco iriko iravuga kubira ibyo biriko birashikira abarundi. Biciye mu kiyago gito cyo ku rubuga rwa WhatsApp, ijwi rya Amerika ryabajije ambasaderi Alegisi Bukuru aserukira Uburundi muri Afrika y'Epfo niba hari ico azi kuri ayo makuru, aca yishura ati tuguma tubitohoza, twaratanze raporo zabyo mu nzego zitujejwe kandi zidukurikirana, haba ino muri Afrika y'Epfo haba no mu Burundi. Bamwe mu Barundi baba mu duce twitwa Somali, Nyanga na Defuti turi mu ntara ya Kapo iri mu burengero bwa Afrika y'Epfo babwiye ijwi rya Amerika ko ahanini abica bagenzi babo basanga mu kazi aho bariko barapagaza. Aha barimwo ababa bariko bikorera utwabo ndetse n'abariko barakorera abandi. Abangamiwe cyane nk'uko abahaye amakuru ijwi rya Amerika babandanya babivuga ni abakorera mu maduka y'ibiribwa no mu mazu atunganirizwamo imisatsi. Ahanini abagirizwa gukora ubwo bwicanyi ni abanyagihugu bakomoka muri Ethiopia. Abarundi bavuganye n'ijwi rya Amerika baritangarije ko ubwicanyi buriko buhitana abagenzi babo bwatanguye inyuma y'igandagurwa ry'umunyetiyopiya yakoresha umurundi mu iduka ryiwe hari mu kwezi kwa gatatu guheze. Uwo murundi yagirijwe igandagurwa ry'umukoresha wiwe nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika abandanya kubivuga. Yarafashwe arashengezwa mu butungane, ariko inyuma yo kubazwa habura ibyemezo ari nako guca arekurwa. Inyuma y'irekurwa ryiwe, abo ku ruhande rw'umunyetiyopiya yishwe baciye bashaka kwihora bahiga guhangana na zina muntu wese bashoboye gushikira mu duce babamwo muri Afrika y'Epfo. Abamaze kwicwa bicishwa inkoho, abandi bagacumitwa ibyuma kandi babasanze mu bibanza basanze bakoreramo. Kugera ijwi rya Amerika iheze gutegura ino nkuru, nta rwego na rumwe rwa Afrika y'Epfo yari bwaronke ngo rwemeze iby'ubu bwicanyi. Ico bikoze abaharanira agateka kazina muntu b'Abarundi bamaze iminsi bandika amaraporo kuri iki kibazo batabariza abarundi baba muri Afrika y'Epfo. Basaba kandi leta y'u Burundi kuva mu gacerere igafata ingingo zo gukingira abo Barundi ndetse n'ababuze ababo bagahamwa n'ubutungane ku buryo bukomeye cyane. Ku rundi ruhande, mu kwezi kwa 10 ko mu mwaka wa 2023, ambasaderi Alegisi Bukuru aserukira Burundi muri Afrika y'Epfo yanditse urwandiko ruvuga ko abarundi baba muri ico gihugu bahura n'ibyago bitandukanye birimwo igitigiri c'abafungirwa mu mabohero gitera giduka n'abafatirwa ku kibuga cy'indege bagomba gutaha mu gihugu c'amavukiro. Ubuserukizi bw'u Burundi busaba abarundi baserukira abandi gutanga urutonde rwa zina murundi wese ari ku butaka bw'ico gihugu kugira byorohe kubaha ubufasha bidakwaye umwanya igihe haba baje kubwitura bahave kandi ibibazo byose bikemutse. Ibi byose biriko biraba igitangaza abarundi batari bake nuko leta ya CNDD-FDD iguma mu gacerere ntigire icyo ishikiriza, mu gihe hari amakuru avuga ko n'ubundi leta isanzwe ifise abatari bake yarungitse mu bihugu bitandukanye harimwo na Afrika y'Epfo ndetse na Zambia. Abo bose bakaba atacindi cabajyanye uretse guhungabanya umutekano w'abarundi, cane abagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, ubutegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza, aho amakuru adushikira avuga ko byanze bikunze ibintu bishobora guteza ingorane zikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi, kuko biboneka neza ko ataco leta iriko irakora kugira ngo itabare abarundi bariko barahura n'ingorane aho hose muri Afrika y'Epfo. Kuko biratangaje kandi birababaje kubona ibi byose biriko biraba, ariko leta y'u Burundi ikaguma mu gere. Ibituma benshi bibaza ku biriko birashikira abarundi ibyo ari byo, ndetse n'impamvu leta itari kugira icyo ikora kugira ngo irengere umurundi wese aho ari hose.
Tuvuye kuri iyo nkuru iriko iravugwa cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, amakuru yacu tabambandanirize ku makuru ari kuvugwa mu ihinguriro Braludi, aho umwanya n'umwanya rishobora kugara imiryango yaryo kuko biboneka neza ko muri no minsi ataco rikiriko rirakora kubera ukuntu ryabuze ibyo rikoramwo ibinyobwa bya Braludi. Ibibazo bidasanzwe canke ibihe bibi kuri Braludi. Iminsi irakwiye 3 ibikorwa byahagaze mu ihinguriro Braludi, ubwoba ni bwinshi bakozi b'iryo hinguriro ry'ibinyobwa. Amakuru twatohoje yemeza ko ihinguriro ry'ibinyobwa Braludi rimaze igihe kitari gito rikora ricumbagira gushika ubu n'ibyahuha byahuhutse iminsi 3 ikaba iheze atabinyobwa biriko birahingurwa. Kuva ku munsi wa mbere igenekerezo rya 22 ukwezi kwa 4 2024 ibikorwa byarahagaze kubera ubu ibura rya bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu guhingura inzoga, twovuga nk'umwambiro w'ingano witwa Maritse. Uwo ni umwambiro w'ingano ukoreshwa cyane mu guhingura ikinyobwa ca Amstel na Primus. Muri aya matohoza twakoze byemezwa ko ibyo byavuye ku ikena ry'amafaranga y'agaciro dolari, uko uwo mwambiro uva hanze y'igihugu ukaba wahora ukunda kuva mu gihugu ca Ukraine. Bikemezwa ko Braludi byayigoye cyane kuronka ayo mafaranga mva makungu kuko no mu banki nkuru y'igihugu BRB bayabuze. Muri BRB baratwibye amadolari batubwiye natwe nituyazane. Ibyo twabiyagiwe n'umwe mu barongoye abandi aho muri Braludi. Iryo soko ryacu kandi rigira riti Braludi ntishobora kubwiza ukuri abarundi imvo nyamukuru y'ikena ry'ibinyobwa, n'uburongozi bukuru buguma bwizeza abakozi ko uwo mwambiro ugiye gushika vuba, ariko ico kibazo kimaze igihe kirekire cyane kuko naho uwo mwambiro uza wama uducikira ari muke cyane ugaca unyaruka guhera kubera iyo ngorane y'amadolari. Niyo mpamvu kenshi mubona haboneka amafaranga gusa, haboneka amafanta gusa. Gushika ubu ingaruka mbi zatanguye kwibonekeza kuko hari bamwe mu bakozi b'iryo hinguriro barungiswe mu karuhuko katateguwe, ibituma bagira ubwoba mu kwibaza ko n'akazi gashobora guhagarara. Ibyo biruko mu gihe hamaze iminsi myinshi hibonekeza imyidogo mu gihugu cyose ku ikena ry'ibinyobwa bya Braludi, haba mu badandaza b'ibyo binyobwa canke abanyagihugu babyihereza. Aho bishitse naho bikaboneka ibyo binyobwa bikaba bigurwa nk'inzahabu, aho bigurwa bizimbye cyane. Twari twababwiye ko tubabwira ku makuru arabana n'umutekano ndetse n'abahejeje gufatwa, ariko bikaba biboneka neza ko ibi bintu biriko biraba biteye ubwoba kuko byamaze kumenyekana ko byanze bikonze ibi bitero biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi biriko birakorwa n'inzego z'umutekano zishaka kudurumbanya igihugu cy'u Burundi kugira ngo abashaka gutembagaza ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye babone uko babikora mu buryo buboroheye cyane, kuko amakuru adushikira ntahumuriza akaba ari amakuru ateye ubwoba. Ibiturika bibi byarononye ibitari bikeya. Hari ibiturika bibiri bitashoboye kumenyekana byononye ibyuma bijejwe kugabanya urugero rw'umuyagankuba transformateri mu Ngagara muri quartier y'Icenda. Hari igihe cy'isaha 2 z'ijoro aho byumvikanye mu bibanza bibiri bitandukanye birimwo ibyo byuma. Amakuru ava mu bajejwe intwaro yemeza ko iyo biturika byononye icuma kimwe kandi n'uwukeka ko yari mu bateye ibyo biturika umwe yafashwe ari mu minwe y'igipolisi ku mvo z'amatohoza, ariko amakuru ahejeje kudushikira akaba adahumuriza, aho amakuru ahari ari uko ibyo bintu byabiriko birakorwa n'inzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi zishaka gutobera Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo babone uburyo ki bamukura ku butegetsi. Amakuru ava mu bajejwe intwaro yemeza ko ibyo biturika byononye icuma kimwe kandi n'uwikeka ko ari mu bateye ibyo biturika umwe yafashwe ari mu minwe y'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Abanyagihugu baba mu Ngagara bo bari hari abavuga ko hoba hatewe ibisasu ntezwaminwe grenade muri ibyo bibanza, mu gihe hari abandi bo bavuga ko byo bari ibyo byuma byaturitse kubera bisanzwe bifise ingorane.
abo banyagihugu bagasaba kongereza umutekano na cane cane aho hasanzwe hari ibyuma bitunganya umuyagankuba nimba ari ingomero nabwo zashaje nabwo bagakora ibishoboka byose bakabisanura ariko ibiboneka nuko ibintu bitoroshe mu bihangange bikomoka muri CNDD-FDD kuko harimwo abarota gutembagaza ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye bakabona ko kubikora mu buryo bwiza ari ukubanza guteza akajagari mu gihugu bityo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bikaborohera bitwaje ko yananiwe gutunganya igihugu. Ibi nyine akaba ari bimwe biriko biraturuka mu nzego z'umutekano mu gihugu c'u Burundi, aho benshi mu bagize inzego z'umutekano bavuga ko ibintu biriko biraba bifiswemwo uruhara n'abategetsi bakomeye cane mu gihugu c'u Burundi. Mw'ijoro ryakeye mu gihugu c'u Burundi mu karere ka Ngagara habaye ibintu biteye ubwoba kandi byerekana ko byanze bikunze umutekano ushobora guhungabana umwanya uwo ari wo wose. Abanyagihugu bavuga ko bumvishe grenade ebyiri ziturika aho bavuga ko zateye ku bikorwa remezo by'umuyagankuba bya sosiyete ya Regideso aho nyine byabaye mu ijoro ku masaha ya saa mbiri. Abaturiye aho hantu habaye ibyo bintu bakaba bavuga ko byanze bikunze ari ibintu byateguwe neza kuko naho byabereye nahegereye ubushiranganje bw'umutekano, ibyerekana neza ko abariko barakora ibyo bitero ari abantu batoroshe, ari abantu bahambaye cyane kandi bariko barakorana n'inzego z'umutekano. Ibyateye ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye agafita afata ingingo zikomeye kandi ziteye ubwoba. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru turi buze kubaha mu nyuma, aho tuza kubabwira ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ahejeje gutangaza ku birebana n'ibyo biriko biraba mu gisagara ca Bujumbura.